amen. Data na Mwana na Mutima Mweranda urane umukama kaze muri mukayimisa ushaka ufasha Imana Regis na Ben Ange bagira bihebera Imana ubuzima bwabo bwose mu kubaka umuryango w'abakristo. Ingo rero twigaye ibicumuro byacu tubashe kuniraza umukama n'umutima ugororotse. We warondiswe gukiza abigaye mukama tugirira ikigongwe. We wicaye ibyo bwa data mutubere mu ngoro mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira byose tugirira ikigongwe maze niyamara kutugirira ibicumuro byacu ubuzima budahera. Gloria. Mukama wahezagiye ku buryo bw'agatangaza ibanga ry'ukwabirana ushikaho werekana urukundo bababiranye rumenyesha urukundo Kristo afitanye na Eklesia. Turagusabye ngo ufashe abasazi bawe Regis na Ben Ange icyo bategereye mu kwemera baze bakirangure mu bikorwa byawe. Tugusabije Yesu Kristo umukama wacu. Imana ivuga iti ngo tureme umuntu
tumwishushanye ase natwe, agabe ifi zo mu kiyaga, ibikoko, inyamaswa zose be n'ubwoko bwose bunyogomba hasi. Imana iraheze irema umuntu iramwishushanya, irema ufise agashusho k'Imana, irema umugabo n'umugore. Imana irabahezagira ibabwira iti: nimurondoke, mugwire, mwuzure isi, muteko muyigabe. Mugabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere, be n'ibikoko byose byagamba ku isi. Imana ikubitiza akajisho ku byo yagize, byari byiza cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Dusoma mu Nyeranda yanditse na Matayo. Muri irya minsi abafarisayo begereye Yesu bagira ngo bamutege umutego bati: mbega bagize icyo bapfa, umugabo ashobora kwirukana umugore wiwe? Arabishura ati: mwasomye ubwa mbere waremye abantu, yaremye umugabo n'umugore, kandi akavuga ati: kubera icyo umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe, abo babiri babe umubiri umwe. Ntibabe bakiri babiri rero, bakaba umubiri umwe. None rero icyo Imana yafatanije ntihagire umuntu agitandukanya. Nitwakire kandi dushemese ijambo ry'Imana. Tugire Kristo, tugire Kristo. Murakomeye. Ambuteyaje yadufashe cyane mu nzira tushika tutepye. Bagira ururikisa n'umugabo atangure yicare n'abatama ku meza afungure nabo, bagume bamuha ijambo aguruka avuge mu bandi. Wagira agasore mu maturu wumviriza gusa. Ubu kuva uno munsi ugiye kuba umugabo usigura, ushobora kuvuga imbere y'abantu ukomeye. Ebera nshobora ube umufasoni, umugore, bisigura nazo muricara n'abatamakazi kenshi rwose kugira muganire, nawe ushobora guterera icyumviro, ushobora gutera icyumviro. Rero ibyo birasira n'umuntu umwe na umwe, bisigura hari ibintu bigiye guheba ubuzima bwanyu bwose. Mugiye no kuronka abandi bagenzi, kandi hari n'abandi bagenzi be mugiye guheba kubera ubuzima bwe mugiye gutangura kuno munsi. Tugire Kristo. Kenshi Kristo peut-être on va kazi cyane ko urigira mu gisagara atembera, wacha no kuvyama ukabira abantu bitafise akamaro. Kuvuno munsi ukwiye kumuragenda n'akafuko, ugiye kuvyama usume ushike mugira umugore wawe umugabo wanje nta bisanzwe, ashobora kumara bivuga umugabo wanje ariko bitava ku mutima. Misi yose ushika mugira udafise umukate, udafise n'akarengarenga, kandi ushika ubikora bazashaka gufungura. Chafuka none ubu n'umugabo maravuga n'umugabo wanje ariko bitakwiye no kuva uno munsi ukwiye kurondera akafuko kanini, uciye kuma avoka ugaca kubyama urasuma, kubera mutambiye urugo ushasha. Murahevye imiryango yanyu yose. Ndezobe kuva uno munsi ugiye kuraba ababyeyi banyu canke ingo zanyu, uba ugiye kubaramutsa, udagiye ngiye iwacu, no iwawe ugiye kwatangura uno munsi. Kubera icyo rero hari n'abagore batazi ko bubatse kandi bafise imyaka na 30 mu rugo, aronse ikibazo n'umugabo wiwe acafata mutwiwe ngo nagiye iwacu. Iwanyu ni hehe? None ushise n'ibya ibikora za ugasanga na mama wawe afise ikibazo na papa wawe akacavuga nagiye iwacu. Désormais Bérange iwawe naho ugiye gutangura uno munsi. Iwa ababyeyi bawe ugiyeyo ugiye kubaramutsa, ugiye kuramutsa ababyeyi. Ariko hari ababyeyi nabo
bavuga no kubera kiba ko barafata nabi ingo garuki wacu no umuryango uraryoshe kandi ufise n'umusaraba nta muryango udafise ibibazo ukure n'ibibazo bishobora kuba ufise abavyeyi banyu bo bafise na mode Kilimanjaro usuba byose utwo tubazo twanyu n'utwubafasha kugira mukomere bakubwiye ko umushinga nk'ari babisigura ko ibibazo biciyemo nibyo bikugira umugabo ibibazo biciyemo nibyo bikugira umufaso kandi nta buzima nta muntu adafise ibibazo umuntu adafise ibibazo uwo yarafuye kera n'uyu bari ngaha yicaye umuntu wese ari responsable ufise responsibilité uri responsable ukwiye kuba ufise ibibazo none ufise abana mu muryango wawe ukavuga ngo dufise ikibazo cyo kurera abana bawe uri muntu wese ufise ibibazo byinshi biba bisigura nawe uri responsable beaucoup plus ndiko niga navuga peshe kwiga nzobasaba ibibazo bino bafise ndiko niga nandi sawa ndafise ibibazo byinshi mais izo mutamwe kuba responsable ibibazo niko biguma biza byinshi hari n'abakunda amahera cyane uroza amahera menshi niko uronka n'ibibazo byinshi ufise amahera menshi ufise amabusiness menshi uriko uratera imbere niko uronka ibibazo byinshi rero ndimureba no guseka arabaheba no guseka bakaja mu bafumu kubera ibibazo waba atafise n'ukwemera kubera nta muntu atafise ikibazo n'umufumu ugenda kuraba nawe afise ibibazo byinshi abatarokaga abana akagenda gusaba umwana umufu umure n'umufumu ntari yabyara ubuzima bwiwe bwose uribaza ntakeneye kuroka nawe umwana mushaka kugura imodoka kandi neze kuraba umufu na vero ntayo n'imwe yafise kubera iki ashaka kugutangira kuba imodoka iwe atafise n'imodoka ushaka kubaka Yesu ikomeye gendo rero umuti umufumu naharyama akavura gatoyi kaguye kamuraza nabi wewe ushaka kubakira gorofa umutwe wawe hari iki ibibazo buri muntu wese afise ibibazo ufise ibibazo bisigura ko uri responsable utafise ibibazo uba bisigura ko nta muntu n'umwe amukeneye rero umuryango wawe uzoronka mu bibazo nta muryango udafise ibibazo nico gituma abo bantu baza bicaye inyuma bazobafasha buhoro utari wibukanga agosha twati ukwiye kubaganirira gatoyi nawe cyakubwira ngo ibyo ntibisanzwe wewe waraye wicaye ujyaje kubwira ngo ibyo ntibisanzwe kandi ukenda cyane ujaro ushaka no ibibazo buri muntu wese afise ibibazo isheti nabagiye ubutunzi bwa mbere nibi abagenzi inshuti umuryango utunze n'umuryango ufise inshuti n'ubu ufise amamodoka amaproje umutunzo akomeye utafise abagenzi uri umugene wa mbere par exemple umare indwi ukwezi hatari n'umuntu yaza kubasubiza iwanyu muhira ukwiye kwibaza wewe nta mugabo ukeneye ugware uje ku bitaro umare indwi n'umugore wawe gusa aguma ngaho na mama wawe cyangwa biba bisigura wowe wapfuye kera nta mugabo ukeneye ubwo nibwo bukene bwa mbere no kumukorera cyane umuryango wanyu kuba n'abagenzi benshi kandi umuryango utagenderwa abashitsi batagenda kuraba mu muryango cyane cyane ba mama abagore niwe muba mufise ikibazo cyane hari abamama batari ageyante ushize mu muryango kadodo ukabona visage y'umugore imbere ya kwakira uvuga ariko nibaza ntazosubira kugaruka ngaha nkeneye kuvuga n'umugabo wawe navuga ingo tuhurire mu gisagara tugani ingo turamutse ariko shise hajya karaba berange imbere y'igikora ndaba ko musita mukeneye ubu uri kurateza umuryango ubukene abagore mukwiye kubatereza kayandi hari n'abagabo batakunda abashitsi mu muryango w'iwabo umugore arazi ingene yashobora kumara akira abashitsi umugabo atahari no umugore akwiye kuba tereza kayandi akari kose musangire mugira gutangura muri babiri uteze ifungurwa teka ifungurwa z'abantu 10 hari ababaye baciye hajya ubasangize bafungureho gatoya bafungure hari akaburi umusangira n'abandi ariko hari utwana tushobora guca nawe tuva ku ishure kubera tutarutwawe uriko urafungura akakurabe akakera no ukwiye ugasangiza ubu ni umuryango
hari n'umubaye ashobora kuza gusaba umunyu icumbi kucavuga nta cumbi kirahari kumbe wafya yakana akatere guseka cyagavuga mama icumbi kirahari muhe muri ishisi icumbi kirahari ubumaramara musangire kose ke muba mufise. Ikindi cyo nababwiye ibyo byo kuvuga sheri sweetheart darling ibyo n'ubusa mudarabageze. Hari imiryango myinshi maze na fenta umugore n'umugabo batarabagenzi. Icyo gituma ushobora gusanga imiryango mu cyumba bashizemo Mount Kilimanjaro yose patikati umugore n'injyamira ijya ntashobora kura hari Mount Kilimanjaro katikati n'umugore shaka umugabo atangurarane no mutwara mu bitanga rikarafata na bitwara nta numwe yubaha umuti mukaba abagenzi. Kandi rero ubucuti nuko kukorera iminsi yose nturabe regisi k'umugabo wawe kwanza murabe umucuti yawe ya mbere mu buzima bwose regisi turabe berange k'umugore wawe no murabe k'umugenzi wawe nta wundi mugenzi uzoronka mu buzima atari ape nuhoba amakosa bizokubera kumugirira igigombe bizokubera kumutahura ababaye mu mutwe nawe ushobora kubabara mu mutwe ababaye mu nda nawe kumva ubabaye ariko atari umugenzi wawe ukamumura n'umugore gusa n'umugabo gusa akabazo gatoya kazobazanira Mount Kilimanjaro munsi yako hano. Rero biba bitaryoshe muba abagenzi mwije kuba abagenzi musohokera couple iryoshe abantu bose bakubera barabishije ntimutuhere amagupura duhenda mu ibarabara ukabona bafatanye neza bicaye neza mu isengero ariko muhira baticara buri muntu afite igitanda kiri ariko umwebara basohoze sheri muhira akazina sheri umugore yakibakiye n'umugabo yarakibakiye. Hari navuga ngo jewe mperuka kumva ijambo sheri tucyari fiance no mubandane mubabagenzi mugize ubucuti kwanza ibindi byose bizobafasha uboro nta muntu n'umwe azokubakira umuryango wanyu kandi umuryango wanyu uzoba special uzoba mwakuriyemo buri muryango ufise akawunanga ubandi mugira uwo muryango ubarage n'ubucuti mufatane munda gushika gufa rero urukundo ruryoshe muri abakene mutafise amahera urukundo hatari amahera muzoguma mubishe isi yose muri ko muratukana Imana kubera ikitabaheza nta rukundo ruryoshe utafisemo agaharage mu nzu bisigura iki mukwiye gukora buri muntu wese umugore n'umugabo mwese mukwiye guterera ku development y'umuryango. Murakubwira hari abagore baca baba utwana twa mbere mu muryango umugabo atangura gusumira umugore we kakana no ufise imikono mu mutwe wose ukora zanawe kukivi udandaza uwerengarega uzane nawe akuye mu nzu kubera mubaye umuntu umwe nta muryango utera imbere ureke responsabilité umuntu umwe mwese muje kukivi umugore. Hari abakunda gupamagara akagenda kuhezagira izo zabo cyane cyane nk'abajeni bagira bareba mariage ukahezagira ukumva n'ubwoko bw'urushi ukahezagira inzu iyo nzu rero harimo amashambure y'abantu batatu harimo shambure y'abashisi harimo shambure harimo salo na refectoire bejeje kuhezagira bacavuga wow Imana yakweza iwubase oya pati ndapanze urapanza ngahe 400 500 wow akazi kawe ndiko narondera akazi none ufise ikibazo n'Imana kweli wize nize ufise diploma ku kaminuza yacu y'Uburundi none muntu we uzoguma mugwara Imana kutayakweza ki ntiwaroga n'umwana inzu y'upanze ushizemo ibishambure 3 z'abana urikora riha ni wawe ushobora kumara umwaka utarose umushizi w'uburyamanye urapanze inzu irimo shambure 2 z'abashisi uzi neza ko ushobora kumara n'indwi n'umwaka atarumushizi aze kugaragara ari wawe n'umugore wawe utafise n'imbaji kugira ngo uriko nitegurira akana nta muri mwatanga urapanze n'ibintu by'abana banje Imana izopa
uriko urabirira nawe utangure ugora Imana kubera ibitakuheza ngira gutera imbere. Mujyane ko couple mushobora kupanga icyumba kimwe mugashira muri ndo, uhaza gushira muri ndo urajya hati mufungurire gaho ayo mahera yo kuba urada aho igufashe kugura ka brasserie à l'extérieur. Murose ikibono cya mbere mupange y'induzi ikeneye umubano umukozi naho umwana kuryama hajya amanose ka brasserie mubandane buhoro buhoro. Ariko abajene benshi mubaka umuryango w'umutwe ideal abstract, inzu yifuza kubamo wabaye gushira ndani niyo upanze kuba none ushaka uzoyubake wewe rero hejuru ya bose. No, buhoro buhoro, c'est-à-dire mube mu buzima buri ku nivo y'Imana. Uriko uraraba akazoza, uriko uraraba akazoza kubera responsabilité ni nyinshi zibarindiriye. Imana zo barose bibondo, ibyo bibondo ndawundi muntu biriko biraraba nabizi n'Imana biraraba Imana biciye muri mwe. None ibyo bibondo bizorara muri iyo nzu y'impanze cyangwa iyo wiki waguze ibyo abana bamumozo bazo babaryama muri iyo modoka. Nta muryango utafise inzu. Umwana wa mbere umuvyari mu Byenzi, uwa kabiri Nyakabiga, uwa gatatu Kanyosha, uwa kane Kamenge, uwa Kangahe. Abana bazokubaza iwacu ni hehe papa? Uriko uracika na muryami papa iwacu ni hehe? Iyo ni projection yo gushira mu myaka ka 30 20. Abana bazokubaza papa iwacu ni hehe? Nuba mubasa akazu k'ivyasi ukashira nyaha ni iwacu sawa. Ariko urasanga abana bafise 70 tafise muwiwe tafise ahaba aha amahera y'inzu yanduze acaba Nyakabiga harakazuca nutuzu. No biva mu mutwe ukwiye kwicara ukaplaninga neza ntavuga Imana ntayampeza kiyenda ntavuga ngo jewe mfise ibibazo hari abantu bangira nabi wapi ni wewe wigirira nabi utakuye kuryanga inzu ya 600,000 uzi neza kutoroka na pesa kukwezi nindalika nigirira nabi ngo leta ni vyeyi itafisa kazi nta kazi nawe kokenera uwo ufise nk'iyo mentalite na leta tikwiye kuhagaza kubera uco yisubiza n'inyuma. Ukwiye kugirisha ubwenge cyane mucyara abajene mushize mu 50 ikibazo cya mbere buri muntu wese kiyibaza abatike 45 ngiziki qu'est-ce que j'ai fait mu buzima bwanje ufisiki dusanga rero mutama afise 60 ari karatembera mu barabara agumari aravuga ari wenyine ari paratamu ariko aravuga kubera ariko aribaza ikibazo ufisiki mu buzima bwanje fisiki kubera nkarabona imyaka yagiye n'uwo mwongera iyindi 50 imyaka 100 naki icyo kibazo muzokibazwa wewe regise na Berange icyo kibazo muzokishura muri ma 50 umuryango wacu cyangwa jewe fisiki. Nta muvyeyi ariko abona umwana wiwe abayeho nabi n'ufise amahera gute ariko ukabona ibibondo byawe bibayeho nabi kwishure barabibwa n'uwo ufise amahera gute ntushobora. Nta muvyeyi ariko arabona umwana wiwe abayeho nabi bisigura iki? Ni ugukorera rero akanyamuneza kawe kose kaba mu bana. Mfise akataba kazi kanje mama wanje shisoho urabona karyohemwe cyane nakandi kanyamuneza abavyeyi bafise tutari kubona ibibondo byabo nakeneye n'amahera nakeneye iki n'uwo muntu amahera lini ingo undabe amahera keneye ingo undabe shisoho katwege amenya kashira hejuru karyohemwe akuriko kanyamuneza kabavyeyi
uzoryoherwa uriko urabona umwana wawe abayeho nabi. Umubyeyi wese yavyaye araryoherwa ariko arabona ibibondo byiwe biriko biratera imbere, kubera ibibondo byiwe niwe nyene. Umwana wawe ari kijushu, papa mama nawe menya neza kuri kijushu. Umwana wawe ari gisuma, menya neza kuri gisuma. Umwana wawe afise ubwenge, menya neza ufise ubwenge. Nishobora kuvuga uwo nta muzi, no rero Imana buri muntu wese we yahaye iteka ryo kubyara ni kado. Biba bisigura ko ufise responsabilité ikomeye cyane no kwicara mukagira protection, mukaplaninga neza. Ariko muri ko murakora ntibibagire kubyoherwa, ntibibagire kuza kugiyaga mugafata akayaga mugasangira ko gacupa muvuye ku kivi. Hari abantu bakora takuma bica amahera agarinda gafara atagera ka pochette atanywa ina gacupa ngo niko nakorera akasoza no samedi dimanche fata muri amahera y'ikuzo ukuremo amahera wicarire ku kiyaga ufate cyangwa se shawe neza wiziza neza uvuye ubwenge rero uze kugivi ukore. Ni abantu babaye munabi kandi afise amahera abaye munabi umunye na pomade tayo yashaka kugura muri ubuzima turavuka naissance turavuka tukura tutwara tufe kandi byo tabiri mfise imyaka kuvuga ngo jewe nzofana nanda jewe nzogira usekanda n'ubu ushobora kupapa ntabwo bifise imyaka icyo ukwiye gushyira mu mutwe kubera abantu babayeho batibaza ko basofa usanga n'umuntu afise 60 70 ariko aribaza muri akajere iyo myaka bifise gira fuade urabe imyaka bizoba ufise uzobona ufise 70 fuade 140 abantu benshi ba 140 bari bana reka kubaho nabi uriko nibaza ko ubuzima bwose n'ubwawe bwose no Imana kwa yakanya yoherwa mugende mwifuti mucari n'abashini murasohoka mwibwire na hari mu biri z'umuziki muryoherwe mutambe kubera imyaka izoza buhoro abantu basanga bafise 60 bari mu muziki bariko baratamba mwari hehe no mutambe mucari abashini muryoherwe mucari abashini mukuremo byose muriko murabicamo buhoro ariko ni harako kona amaya nicyumva ikimene cyakubite n'umugore hacyo cyumva ubuzima ni uburyoherwa ukabucamo neza. Chaque samedi gira sport umugore wawe mwakuna mugende mu piscine mu mwoge mugire neza muryoherwe. Dimanche muvuye ku isengero mwigire ku hajya mufata agacupa musenge muri kumwe. Umugore wawe akubwiye ngashaka kuza mu anniversaire hari bigavuga ngo reka kuza mu anniversaire. Iyo umugabo atafise confiance mu mugore wiwe muheka ripete kiwe wambwiye ripete freedom mu Kirundi ripete bidegenja mureke kubaho nabi mutaka ripete umugore wese ngo shaka kuza anniversaire kanje muri gace yo ntaragara ngo mubase n'umwana mubase n'umuntu akuze reka yiri ariko rosanga kigabona cyo kitaza kiko cyo uri hehe subira muhira wewe kubera ko tari muhira reka yifatira agacupa arihwe n'abagenzi biwe kubera communication gusa nawe urejeje ugiye mu bagenzi ntubeho nabi umugore wanje aranica ahita apaza no mu telefone ndi kumwe n'abagenzi banje ko nifatira agacupa freedom buryohe ntari kuvuga ngo agiye uri kumwe nande gira video call ndabe uri kumwe nabo umugabo muri kumwe nanje fotora ndabe muri kumwe nabo ntabwo bubase n'umwana mwese murakuze responsabilité ira mu ijambo ari umugenzi wawe confiance imbere 100% il 100% no confiance y'umuryoherwe ubeneza cyo nikorera akazi kanje ntacyo après niko ndasoma misa umurugo baroba naje baza kwicara kuyaga bifatira agacupa kanje ejo mvuge neza senge misa buhoro ukure
umuryango mani batiye umuntu umusohoka n'ibibondo byanyu uryohe no muba ufise mutumvikana uburyo n'ibisanzwe naje nakuriye umuryango ubona papa n'akakobwa na mama ariko tushize bose baratwega turyohe ubuzima nta muzobaho utafise kakobwa gusaje kandi tutuma turacana utwo ntitubabuze kuryoherwa ntitubabuze kuryoherwa muryoherwe umuryango abe neza. Aha mu gisagara hari abajene mama we petete ari kinanira nawe mu bwiza ashobora no kumara umwaka atagiye kubarara. Uwo muryango n'uwanyu kandi ni kuba mwakuriye mu miryango myiza nicyo gituma mushaka na mutangwe imiryango yanyu mishasha. Mumenye neza ko imiryango yanyu ifise akanyamuneza kubona ibibondo byo hafi bigira nabyo bitangureko ubuzima bwawe. Nababwiye mugende muronke bihezagiro mu famiye yanyu atandukanye. Mugende mubasabe dushaka kutangura mutuhezagire papa mama abavyeyi ba oncle bose wa regisigende bari kuhezagira ubage kume byaba bana bizorera iyo yose nimhezagire. Abantu ni babiri bashobora guhezagira ni patiri n'umuvyeyi. Umuvyeyi afise ububasha bwo guhezagira ikibondo cyiwe. Imana yamutegeka rero mbiye kugena mu karongi imhezagiro n'Imana batiye biteka mu karongi muri gatondo akana katagenda ugahezagire ugasengera. Wa mugore we nakuyo taseze umuryango regisa zo maraza yirushiye ajyame afika yirukanga no umuryango tasenga setagira umugore tasenga. Umuryango usenga n'umugore wa mbere akwiye gusenga arasenga ukugatondo urabona umugabo wawe n'uyobote umufate kugufu reka tusenge usenge 5 minutes agenda agaruza kuyogaruka morewe unamufata morewe reka tusenge utari wajana uriko mama agushimira Imana umuswe yabahaye mujyana mugatondo usengere umugabo wawe usigere umugore wawe Imana arabona umunsi n'abatuye byose bireneza akazaroka kakati yabataka bose gukora natumishira Imana muyisabe ahitayeje rero mushira Imana imbere umuvyeyi Bikira Mariya ababere umuvyeyi azofasha namwe kugira mu y'abavyeyi niza tugire Kristo nabahe umutima gufashanya kugumya ibanga mu buzima bwanyu bose abakomeze kuroranirwe mu bake umume nico gituma nanje ngira ndababaze muserure icyumviro cyane imbere y'Eklesia. Regis na Beranje mwaje kuragana kubaka Kristo atakato kugushaka kwanyu mubikuye mu mutima. Murene yuko muri iryo banga ryo kwabirana muzokundana mugakirira ubufaso n'ubuzima bwanyu bwose. Muremeye kwakirana urukundo abana muzohabwa n'Imana mukabarera mukurikije amabwirizwa ya Kristo na Eklesia. Ko mushaka kubana n'ibanga ryeranda ryo kumubaka Kristo n'umuhano kuboko k'uburyo mwemeze imbere y'Imana na Eklesia itagano zanyu. Jewe Jisi demeye wewe Beranje mene ngo ube umugore wanje kandi ndakwemereye kutazoguhemukira mu buhigwe no mu marushwa urwaye cyane ukomeye nzogukunda ndagusonere iminsi yose mu buzima bwanje. Beranje demeye wewe Jisi ube umugabo wanje kandi ndakwemereye kutazoguhemukira mu buhigwe no mu marushwa urwaye cyane ukomeye izo ndagano zanyu muraganiye imbere y'Eklesia Mukama nazishemeze yongera abahuro muhezagiro wiwe icyo Imana ifatanyije kandi mutatanya. Amen.
umukama na Yesu agire izo mpeta mu kamwa bikane ikimenyetso cy'urukundo ibanga ryanyu. Amen. Jewe Shimene Melange akira impeta ibikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryanje ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimusabire mushiki wacu na mwene wacu muri Kristo bahejeje kumva ubumwe baze baronka ubuhinduro budahera. Mana nzima turagusabye kugira ngo baronke umunezero wo kubyara abana benshi bashobora kurera bisaba umukama. Mana nzima turagusabye kugira ngo baronke ukuntu ntambere amahoro n'intambara biva mu ijuru bisabe umukama. Mana nzima turagusabye kugira ngo urugo rwabo rubere akarorero nyakuri ababanyi n'abagenzi bisabe umukama. Mana nzima turagusabye kugira ngo umutima mweranda turumenye azisagabe kubaka ubukristo mu miryango yose ukoraniye aha bisaba umukama. Félicitations rero ufatane mu amane n'akabizo turakomera amashyi.
rugira byose. Turamusabye Mukama akishikanwa tuguhereje mu butagatifu siteka tukwabirana kandi ko ari we wayishize n'ubura murishikira. Tubigusabije Yesu Kristo Mukama wacu. Orale Mukama kirutse umutima tubishimire Mukama Imana yacu uko birakwiye kandi biratunganye ko twokurinaza tukakwibuka iminsi yose na hose. Ewe Mukama muhemera ndamana mushobora byose kandi wamaho amabanga y'ababiranye niwe wayashize mu ndagano ihimbaye guhuza imitima n'ubumwe butatituruka mu mwumvikano kugira ngo kurondoka kuzuye burundu kw'ababiranye Kristu gutume umuryango w'abana bawe usasagara nkako Mukama kuko wabiteganije kubera imbabazi dufitiye urabishimikira bombi mu buryo bwinshi bw'agatangaza kugira ngo nk'uko kuvuka umubiri gutera iteka isi yose aba ariko ukuvuka mu bana bawe gutera yisubirije Ekereziya bwa Yesu Kristo Mukama wacu. Kubwiwe twihese kuba marayika no kuberana bose ngo dutere ururimbo rwo kurinaza kandi twame tuvuga tuti igihe bagira bamufatira kugira ngo atangure guhagarika yabishakiye yafashe umukati arakwengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Niwe hamwe nawe no muri wenyine duteze iteka ryo gusengwa Mana Data mushobora byose hamwe na Mutima Mweranda wongere ubinazwe imyaka yose. Amen. Dawe wa twese uri mu ijuru Mukama turagusabye no twisakari rwose utabaza amahoro muri iyi si turimo maze tugire impuhwe waba utubwira ibicumuro twaba bitekanye bitagira inkomanzi kw'iryo bwirwa bw'ijuru n'ibibikira by'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Oh
ibicumuro. bunganire bashire hamwe mu rukundo rumwe tubisabye Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Abageni mwicishe bugufi nuko muheze umukama bakomereza urukundo mufitaniye mushire hamwe maze amahoro ya Kristo
n'urugo rwanyu. Muragahezagirwa mu bintu byanyu, ababanyi n'abagenzi babashigikire, mwongere mubane neza na bose. Nimushingire nawe urukundo rw'Imana mu bantu, mugirire imbabazi abari mu bagane n'abakene, umunsi w'izina naho baza basangize wese mu birimba by'Imana bizokwamaho. Namwe mwese mukoraniye ngaha, Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, yibahezagire. Umunsi mwiza izo mbanza biza mugende musangire ako gacupa mubandanye n'akanyamuneza.
Sim.
tuje kandi twakira umufasha wa Regis. Turakwakiriye mu muryango wacu, kaze wisange usanze abagukunda kandi bakwishimiye kandi bakwizera n'igishika. Nk'uko benshi bagiye barabivuga n'ababyeyi babibwiye na bakuru bawe tumaze gushinga urugo, by'ukuri urugo ruragoye, ariko nagomba nakuremeshe, Imana irakunda ingo, irakunda ingo n'abagira itukeraniwe, niwabona ikuzazaniye ibyo wamaze Imana kandi izokumva, kuko urugo n'umugambi w'Imana. Imana rero ntigera itererana umugambi wayo utakare rugende kure. Rero murambaza Imana, uri kumwe n'umufasha wawe byose bizogenda neza, nk'uko turanenga barakutwibwiye kugira ngo tubahereze. Ndashaka sabe batoni banje twazananye twigire imbere kugira ngo tukabashikirize tureke. uruganda rwitwa Business Company. Hanyuma twishimiye kubona yashyize biriya biro, turafite akanyamuneza kenshi kubona yateye inama. Rero Regisi ugakwe kanje no mugenzi wanje rwose ari ibintu barabinyweza igihe tugenda ahantu ko cyari duhana tukavuga
duherukana tumenyereye atari iminsi ibirayi ati iminsi mikeyi iminsi ibiri ni mikeyi cyane kubigira ariko si kera cyane tumenyanye rero yabereye umufukanyi mwiza bwanje shimye rwose kubona intambwe yatweretse ibintu byiza yatweretse ubukwe bwiwe bwiza hama ku bijyanye na dusanzwe ryose turi hamwe naho nyine turakunda kuba turi kumwe kandi turashima ukuntu dukorana arakunze kuvuga ugakunda ugira impanuro rero twabungabunga ugira impanuro ni uwo mugabo kugira impanuro rero impanuro ziwe shimera zarafumbiriza zimeze neza umuntu atera ugutwi kandi nawe nyine akunda abantu bamutera ugutwi rero twasabiye kurambana mubyare n'umukobwa ugira umugisha rero twari twiyumviriye isoko gabira egisi cyakujyana ahantu hirya y'aho yahora bamubwira bita mu itenga tugura y'ishuri tuguze y'ishuri twifungura y'ikuzanira ariko rero yambaye agatubwira bagashyira muri itenga rubanza rwabereye dusanga birambuye ko ashika mu masaha akaduhereza agafoto niko twazanye by'agafoto arayegereye ashobora agafoto kariko hariho n'akandi kantu biri kumwe n'ako gafoto wasanga turamusigirize amumasabe abo turadukorana cyangwa tukibona abantu twese ibibazo mugiye kunyagara ugashikega murakoze tugira amahoro ariko kugira ngo twagenda tukagana ahari kugira tuduhumane benshi twariganye kuri kaminuza y'ibiyaga bigari ariyo ijere biganye kuva mu wa mbere gushika guheza egisi byinshi twakoranye ibintu byo ku ishuri birabizi hari utuntu tumwe tumwe dukora tutibagiwe gusa tukagiranira dutangira umuntu ni ukuvuga ngo ubuzima buriya kuko ubuzima bw'ishuri buriya buragoye kuko ibyinshi umuntu akenera hariho n'ibyo umubyeyi akamenya umwana aba yakeneye egisi tuzi ko byinshi byiza kinere bakubwira tuti felicitasiyo kuko uraronse umugabo cyambere cyo nshatse kuronka twebwe egisi yarakubwira ati nukubikiye iye rero ubu nibwo tubonye kuko aturahaye suko twese badusuma hari n'abasumba hanze kandi hari ibyo akagari twakuteguriye ibyo dusara bindi kuko ibyinshi twasangiye bashaka tugusabe regisi byaguruke bashaka tugusabe byaguruke tukabashyiriza n'ashime abana mu byo kandi gusanga kure ku mutima aho dukura hazi n'akanyene imigisha ababyeyi bari basabiye kubabwira n'ishimwe muragira urugo rw'itaka mugire kubitiri mw'irembo mugire ibyo mwari byonona kugira amahoro Abiganye na kimwe nabo banyaragase hakiri kare batiri bihuta kugira ngo nabo
turamukeje kandi turamukunda turakwifurije imigisha n'imihezaniro mu rugo rwawe turakwifurije kugira ibyona n'ibyonona mu rugo rwawe agaseke ko mu rugo rwawe rihatse kaburemo igiseke cyo mu rugo rwawe rihatse kaburemo agafu agakarabo kawe mu rugo rwawe rihatse kaburemo utuvuta zame uronka ibyo wakiriza
kuko wabane natwe ntacyo watwimika ntacyo twakuranye none se dawe mwiza twongeye gukenguka ubumwe turejeje kugaragaza mu miryango yacu none turagusabye dukomereze buno bumwe ndetse tugire mu rukundo rwawe mukama yesu ntacyo twakuranye ndetse hakomeje kutugwiza umubinu kuko ariko we rukundo nyarwo none twereke abariko bagana imihana ukomeze